duhejeje gutanga inkaratasi zerekana ko bamubonye bakurikiranye ivyigwa nkarishabumenyi bizobafasha mu buzima basanzwe barimo bw'akazi, abandi bikabafasha kwikorera imigambi, gutangura gukora imigambi yabo. Ni ivyigwa rero ahanini biraba abava mu bisata bitandukanye, harimwo ivy'abigenga, hakabamwo n'ibisata vya leta. Ikigo citwa SEREP cagize umugambi kije kunganira imigambi nk'iyi leta isanzwe ikora. Ni ikigo rero gifise akamaro kanini, ni ivyigwa bifise akamaro kanini kuko nk'uko mubizi turiko igihugu cose kiriko kiraba cerekeza ku mbonakazoza itujana igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060. Ntidushobora rero gushika kuri iyo mbonakazoza tutagwije inyigisho mwene izi. Birasaba ko iyo mbonakazoza ikorwa n'abantu bafise ubumenyi n'ivyo bo mw'ishuri, ariko kandi bagiye barakarihirizwa ubumenyi kugira bajane n'ibihe. Rero ni muri iyo ntumbero kino kigo cashizweho kugira kize guterera agacumu k'ubumwe mu twigoro twinshi leta iriko irakora kugira abarundi babishaka babishoboye bakarihirizwe ubumenyi, babe abajana abatuma imbonakazoza ishikwako, kuko nkuko nabivuze tuzoyishikanako n'abakozi, kandi abakozi bafise ubumenyi bakarihirizwa n'ubumenyi. Rero mwaje muti bifise akamaro kahe? N'akamaro kanini cane ku gihugu, kuko bwa mbere biboneka ko umenga abavuye ngaha nibo bigiriye akamaro, kuko bagiye banezerewe nibyo ubumenyi, bakarihirwa ubumenyi baravyisabiye, ariko igice gikurikira abanyene ejo baca basubira ku mirimo yabo. Abo twiteze mu mashirahamwe bakoreramwo, mu buzi bwa leta bakoreramwo, yuko haca hiyongera umwimbu, kuko bagiye ari bashasha ku kazi. Ni ukuvuga hatera imbere mu mutwe abanyene bwa mbere, hagatera imbere ubuzi bagiye gukoreramwo, hakaca hatera imbere igihugu. Ni ukuvuga rero bifise akamaro mu buryo butatu. Waronse zino nyigisho nkarishabumenyi ku kazi ishyirahamwe canke akazi ka leta kabimutumye, mu nyuma muca mwumva ko igihugu kica kiharonkera umwimbu, kuko abeneco abakozi baco baba baronse ubumenyi bushasha. Rero turateye intege n'ayandi mashirahamwe yoshobora guterera muri uyu mugambi, kubera ni umugambi munini leta yashizeho kugira ifashe abakozi ba leta n'abakozi bikora utwabo, kugira bose umwe wese mu vyajejwe ashobore gukora icazi kandi ico afitiye ubumenyi, kubera ibihe bigenda birahindagurika. Nico gituma izi nyigisho zikenewe gushira abantu ku gihe. Rero duteye intege uwo wese yoza gushira ivyiyumviro, gushira mu ngiro imigambi nk'iyi,
kugira na ntaryo igihugu gifite abakozi baciye ubwenge kandi bakarihirizwa ubwenge ku gihe. Murakoze.